MURIKIRA. Ubuheruka muri MURIKIRA. Gipe parika aransaba programme ngo tubonane. Gipe yashushe. Bagusavye n'ukuri ntubifate nk'iblague. Jewe numva byambanye byinshi. Ijya kadoho ya album y'amafoto yampaye. Seigneur. Umenga yabyuye amasouvenir yose nari mfise n'ukuri. Franchement sinzi ivyo ndimwo. Vyahavuye bigenda gute? Jo, ndarose. Aha. Mana. Oya. John. Ah oui. No, ni wewe. Ndavangiye. Tumva rihigakanye. Ni jewe John, en chair et en os. C'est moi? Oya. Nakubesha. Neza ndahatswe gufata utwanje mpaguruke niruke. None ndakubaze. Ngaha bigenze gute? Wiruka uja hehe kutari kuntana intambwe nimwe. Oya, rigabi nusi ndabitahura. None kuko ndaho none kutandamutsa. Hinga umutima ubanza usubire mu. Eshe. Nawe. Reka ndikundajugumire hera hawe. Oya guma hamwe. Ndakubaze kwanza. Ndabuze n'amajambo. Ratorotse. Bikindi. Fashu. John noroka. Ako vraiment kanye ukunzi. Ibyo kosa je umva none ikora. Oya none basinsigurira. Reka nshaka unsigurire. Ndikumenga ndi mu ndoto. Kanye. Banzu namutse basi vraiment. Je nana kimwe nsubira kuvuga utandamukije. Ingoba. Yambi kuri afise reso. Yambi. Ewe, oya rero none sivyo washaka. Sigurira none. Reka mbaze nicaye kwanza. Ndabivuge nicaye imbere yawe ndakuraba. Umbona neza. Suri nukuri nabaye nk'ikijuju nabagiye no kugwa kariho. Aje nabonye ko agasurprise kafashe kabisa. Umva rero chérie. Je suis libre. Umva birase no kubikwira no mu mutwe wanje. John bakurekuye. Nukuri tutume félicitations. Ndanezerewe. Ntiriko abimbwira ndazi kunezerewe vraiment. Sinumva no kunezerwa. Nanje fere ya mbere. Ndayifatiye ngaho wawe. Yako. None basi kuko utamgenze kugutora. Yashaka. Uri umwana mubi John. Kwikumeza uko. Be wibaza yuko je ndabizi ko baza kundekura. Wapi? None sinahuwe. Bapfuye kukurekura uko nyene batari babikubwiye. Umve twe na Big Jam twagiye twumva batubwira ngo tekere twaje mutaye. Yewe uko nyene. Lelelelelele. Gira namwe mibajije ko muri ko murarota nkaho. Kare. Twaciye twiruka gutekera kugira ngo ntibabe bisubirako. Donc rero na Big Jam yatashe. Neza cyane. Yo ndajohewe basha nukuye. Ubu yashitse muhira. Mana nukuye. Urumva kuva bamenye ko Mafoza ari we yakoze irya bara. Baciye batweza. Imana ishimwe basha. Nukuri byari bibabaje. Kubona uvundira muri prison kandi atanico wakoze. Kare ndakubwira. Ufise umutwe woroshe no kwiyahura. Ewe nukuri ndakurahiye. Mugabo ntaco. Nanje arico byanyigije. Gawacha byanyigishije kweri. Kandi benshi iyo bafunguwe barakunda kuvuga ko bakuye mu isomo kweri. Cyane. Jewe narabonye ku buzima ari bugufi cyane. Yego. Bose. Narabonye ko ibintu bishobora guhinduka umwanya wari wose. Ivyo nivyo kweri. Ukiri kwisi byose birashoboka. Nkumve ndakubwiye. Nanje mvuye mfashe ingingo. Ubu nta mwanya wo guta. Aga. Nisa. Shaka rero ko dutera indi ntambwe mu rukundo rwacu. John. Intambwe. Chérie, ivyo nyene ndazi ko byumva. Shaka twitegure tugire mariage. Mariage. Igo uri ngaha? Oui, ego kwene ni hondi. Reka shanda kugururire. Ndakubaza. Uragwaye canke? Uri syo kumeze neza? Banza ushike karibu kwanza. Nivyo byose ubimbariza hanze.
First ho telefone yawe iri he? Nari kumenga uri kuratangana n'ibikiga kwina. Telefone yanje ndayifise nga. Bon, chesi ndavyumva. Canke warambrotse hiko. Jewe ndakubloka. Warambrotse vraiment. Oya wapi kabisa vraiment. None ivyo no bikorera ikiga kwina ni nonse. Urazi imisi maze ndagutelefona asanga telefone yawe izimije basi ho. Sha nubundi telefone yanje narayizimije. Nukuri numva shaka guma ndi jenye. Sa? Urazi ho basi ngene waneye ubwoba ga bro. Jenga narinje kuraba ikintu ngo warabaye tusa. Reka shaka kwine nukuri. Je ibintu vyose nukuri numva ububinshije. Kubera? None kwine ubuze ko ya stage bayinyimye kwe. No, yuma. Numbarire bro. Reka. Hangene baraye kwimye nyene. Basi ho vyagenze gute? Numva atanuruguva mfise ko kuvuga. Honyere kuva bibaye niwe muntu wenyene wanze tumaze kubona. Sha. Bihangane kwe. Heta yo wanagize neza kucufata gakonje ku kazi. Bantu bitigere vraiment kuko niso yaje. Sha wapisha sinafashe konje. Narademissionye. Ah man. Oya. Ibyacu TV no kuri narahevye. Ivyo bintu wagize nibiki vraiment. Reka shakwiye. Hangene warikuye mu kazi man. None nkungaho uzocugira iki? Nukuri kwene je ntavyo ndamenya. Mugabo muri Cokora TV ho sinopfa narasubiyeyo naho vyogenda gute. Bro nawe ndakwemera ko ufise ubwenge. Ubu tuyadekone franchement. Reka shareka. Akazi kubuzi ingene kagoye warakitotse uko nyene. Nukuri kwene ivyo bintu nukuri we ntavyo womenya. Aka kazi nyene uri kuravuga. Ndiko katumye abanyima stage bari banyemereye. Bakwima stage kubera muri Cokora ntawe me. Oya vraiment Igo gute rero. None navyo tahura kwine. Oya. Bambwiye yuko ari kubera yuko amakuru ducisha agaturira. Agacanisha mw'abantu. Ngo nitwisunga karanga mutima ko mwuga. Bakubwiye uko nyene. No. Sangene Igo jecho no gukonsiya nk'umugenzi. Urapfa gusubirayo. Reka. Uri stage ubure nakazi. Oya sindota subirana ukuri. Hajya sinopfa narasubiye naho vyogenda guteye kwine. Honyine ivyo banyagiritse nta na kimwe babishemwe. Nukuri naje abatari noti. Nukuri naje narabona yuko ndiko ndakora amakosa vraiment. Oya twara dekona. Basi hozocubaho guteka bro. Sha nukuri ntavyo nzi mugabo. Sha sinosubira guhemukira umwuga wo kumenyesha amakuru. Sangene tubisubiyemo nabajya batanga stage babigize big deal. Ntibari gushobora kuraba ama competence yawe ntahagi. Oya nabo nyene barafise ukuri. Uri umujournaliste ugatanga inkuru ziturira muri societe y'urusange. Uzi ningene yuzuyemwe abantu bakomerekeje nakahise. Nukuri n'amakuru sayatari nawe. Sangene umuntu avyiyumviriye nivyo kwera. Hari ukuntu menga vyoca bivyurisha vuba. None nuvyibuka ntiwibuka bimwe vyabereye hajya kukabari kwa mwana. Bijya si ibindi nibikomere vyakahise vyatumye habazijya ngwano nkazijya. Sha ncenda bibona kabisa kwera. Kuko vraiment sinatawura ukunge amakuru yo muri Cokora TV agatuma abantu bakwana kuri. Reka navya Cokora TV. Oui, entrez. Ali. Namakikuje nga. Bebe kagwaye. Mama sha, bebe agwaye nazanga ha canke ndaja kwa muganga. Bebe ari muhira kandi arakomeye. None kuje nga. Wakumbuye abakolege? Oya. Eh. Narinje kukumenyesha ko ngarutse ku kazi kanje. Akazi? Wogaruka ku kazi gute kandi konje pause natali yawe itaranahera? Yego ndabizi ko itarahera. Mugabo ndagarutse kubera mbona bikenewe. Yeka nta bikenewe. Yego birakenewe. Iyo mbona bikenewe nije nari kugutumako. Oya vraiment? Nivyo mama birakenewe ko ngaruka. Ahubwo kubona utabibona nico kintangaje. Mbwira ico kenesha Alice wanje ndakiguhe. Amugende wonse umwana. Eka nta na kimwe nkeneye. Uri si? Nagarutse ku kazi. Ugaruka ku kazi kandi uzi ko ari hundi ari karagakora. Erega space afise contrat ya mezi 3 kandi ategerezwa kuyaheza. Oya, simaka yaheze. Ngarutse acagenda. Ico nibaza ko tumvikana. Ali. Sha nizere kutaje kunkoroga. Birakunaniye kuguma impande y'uruyoya rwawe. Ntugire ubwoba mama. Umwana ntasha azoba. Mugabo ibiriko birabera ngaha kuri izini. Nivyo bintu nyengaruka. Okay, umukiza Alice araje rero. Umukiza araje rero urumva umviriza. Ibiriko biraba ngaha. Nije ndabijejwe si wewe. None nimba bijejwe kubera iki utabitorera inyishu? We nta kibazo bigutera iyo usigaye utonda ku kazi wenyene. Nagira wowe umukiza
uje uzanye na babasazi bose bigumuye je nagira uje ubazanye bazogaruka igihe tuzoba twatoreye inyishu ibibazo biba hanze kandi urazi ko ryerekeye imishahara yabo Alice Gabaje none na nyamishahara uwomenyera uje uyizanye kontabisi ndayikorera ngasi ndayikorera Sega man ibintu byo ngaha kuri izine biraheba bikankwenza ubu rero ako kazi gafise uwundi wewe genda wonse umwana konje yawe niyahera uzogaruka hari bindi mama ikibazo cy'umwana mama cihoze umwana ni wanje kandi ndamukunda nimba umukunda umusizi uje gutabara iki ngaha abari ngorane ziri ngaha izine nije ndayijejwe si wewe urazi ko wigize igihangange oya ndashobora kugaruka umwanya wari wo wose mu gihe amategeko abinyemerera Ali ivyo gufyina bihave rero naho ndi mama wawe kirazira kunkinisha uravyumva quand même mama jewe sinaje gukina ngaha oya wewe umaze iminsi sinshobora kwemera ko ibintu biyangara ndaba kirazira ntibikunda nimba ari je ngitwara izine ndagutegetse rero taha muhira nzosubire kukubona ngaha konje iheze mama ivyo ntibishoboka naje ku kazi kandi sinsubira inyuma washavuye rero utiki sinsubira inyuma uje gutera gwaserera ngaha rero ga Alice singenda nguma ngaha okay none ushaka ndaguhamagarire police oya nawe ikanyera ubukutse dufungu uraza aho wabereye kuri iyo mashini niyo phone oya kanyi Reka kwine wamenye ningere ndushe yo numva neza ntanguye no kuzungurirwa oya none cyangwa woreka kuzungurirwa gute vraiment ufata agapozi gikuru n'amakarasisi kuruhuka muri iyi minsi nasha n'ibintu mfise biriko biramena umutwe sinzi ibyo kuri izire vyo birampangayikishije ntushobora no kwibaza ahubwo nyene hewe kandi ngo vyarakomeye ngo bakuri bari no mu grève y'ibisatsi umve ahubwo atagikozwe jewe asha ndabona neza na neza izindi zo hava yugara aho ya nawe pas jusqu'à sopfa oya ngira ntibizoshika hiyo vraiment gakimazo bitorera umuti yewe ivyagakima vyo emwe tuvyihoze ndagusavye kubera ikimbabaje coco nuko vyambujije no kuvuga amakuru y'ivyabaye ibugo ariko kanyenyeri kamana yanje aha nariko ndagerageza no gutelefona ngo nohoze bijya bihuha bimaze iminsi mugabwesh kanye ereka nturi imana ngo ube omnipresent bere hose icarimwe oya ibidakunda urabire kugakorisha icyo ushoboye oya vraiment Jesu komeze kandi web TV yo bimaze iki muri ico gihe mu gihe ntashobora gutanga amakuru ku kibazo gihungabanije umutekano n'imitima y'abantu mu karere yacu no bamaze nk'ubu nyene mba narashitse no kuri frontière aho basi canke ngashika nibugo kurondera amakuru bwabo nyene kanye vraiment jambo cawe ahantu bavuga ko atana amabarabara agihari Yatari wangu kanyera bivyirusangisha umva woja kuvuga amakuru yibugo usitse ivyo ngahi rusangi kwinesha ivyo bugo rero bibaza ko tudakeneye kubimenya oya nawe pas juste none oya ntucugenda kwiga imihari nkuko teka sharika atuka wobikora watoboye ivyo ngaho none nkubu ntubona ko bijya vyabaye ibugo natwe bwe biriko biradukorako oya nawe mugabo ntiwoca wigira incungu kwigira incungu muganye nayo usanga uri oblige il faut juste ko uhangayikishwa n'ivyo hani wacu abanyabuga ivyabo birabasha nyene kila mtu na vyake uri sûr Mbe ndakubatse ko dufise abanyabugo bahungiye ngahi wacu tukaba dufise abi wacu bari hari ibugo we ubumva umwe wese yo kwimenya gute mugani ivyo kwere none inzu y'umubanyi hiye nagwa wirashikirwa raba urudandazwa bimeze gute kanye wansinze vraiment natugije amaboko urazi ubu kugira uronka amaproduit avibugo nge nari biyasho ibaze none gasha nkizo zose ntumva ko ari inkuru nayo kuba ndiko ndashikiriza kuri Kano Web TV oya nyoko nyene ntari navyiyumviriyeko ahubwo wewe ayo makuru ni uyazi no gusumba abandi hajya mu kabare kwa mwami ntacahindutse na yo reka kwa kundi nyene reka bakiya baheze banyika ndakurahira mbwire urazi bivuta basigaye baturungikira
twarumiwe ifi zacu Voilà. Ivyo rero nako ndakubwira. Nivyo nta n'ibindi. Asha, ntibibaye ibugo natwe biradushikira. Cha, ubu ibintu byose byaraduze ibeyi. Vraiment, asha. na bado. Vraiment, la vie devient de plus en plus dure. Gusa nawe kanye kizimya iyo mashini byo dufungure gace basi ndashobora. Gato ndahejeje aka kamontage sinogaciriza hagati canza. Hakira kandi ishuraba niyo main shashishitse ukireko. Ntabararindira shana ciho. Nuyisoma. Ntayisoma kubera kigaye mwatayisomye mu kurindira kumenya ibizokurikira reka tube turasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko kandi nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe mufatiye ku kiyago ca Gakima na Kanyenyeri mbega iyi nyifato yo kudatanga amakuru muyakira gute intererano zino museka tuzihere kuri Niyimbona Jean avuka muri commune ya Bubanza muri zone ya Musigati ku mutumba wa Kanazi neza na neza mu Nyabitore yagize ati dufatiye ku kiyago ca Gakima na Kanyenyeri ati biraboneka neza ko Gakima ari umurongozi mubi kuko adashima gutanga amakuru y'ivyo ajejwe ati umurongozi mwiza aho muriza bose abajejwe n'ivyo ajejwe vyerekana kandi ko Gakima ataje gutunganya ibikorwa vya izine atahubwo yaje gucanishamwe abajejwe abarengero n'abaseruko ati rero kugira bakingire n'itungo rya izine bamusubiriza bagashiraho uharanira amatungo y'ivyo ajejwe n'akazoza k'abakozi ati kuko izine ni ya bose ati Gakima akwiye kumviriza impanuro agahanurwa ati kuko nawe abona ko ari umukozi mu bandi atahandi nawe byo muhindukana agafungwa ati kuko yitwaye nabi kandi kananira abagabo ntiyimye Nzeyimana Isaac nawe avuka mu ntara ya Buhumuza muri commune Muyinga muri zone ya Murama ku mutumba wa Ryabihira yagize ati dufatiye ku kiyago ca Gakima na Kanyenyeri inyifato yo kudatanga amakuru ku barongoye ibisata vy'igihugu canke amashira hamwe nimbi cane ati kuko binyegeza ukuri maze bigatuma abantu bikekana ati kuko badafise umuco w'ibiriko biraba ati kuko mbere haraho bigera ku rugero rw'ubwicanyi ati ikindi nuko bidindiza iterambere ati kuko abantu iyo bamenya amakuru y'ibikorwa bakora canke yaho baherereye biratuma bamenya aho bageza mu rugendo rw'iterambere ati maze bikabaha ingufu zo gukomeza gukora kuko babona iyo baje ati nayo abantu bafise ingendo nk'iya Gakima bo kwikebuka akamenya ko umuntu yahawe amabanga kanaka abari umusuku w'abakorera abwirizwa kubatunganiriza ivyo bakeneye Habyarimana Gerazo ku mutumba wa Gerangabo muri zone Gwisabi muri commune Bugendana mu bisanga kudatanga amakuru si vyiza ati kubera mu gihe wanse gutanga amakuru ati uwo yaje kuyagusaba ashobora guca tangura kwikeka ibindi bintu ati nko mu gihe ariko hakorwa amatohoza yo mwishira hamwe runaka canke y'ibindi bintu ati rero vyo bavyiza gutanga amakuru y'ivyo usabwe ati kuko haba hari impamvu itumye usabwa ayo makuru ati kandi abo bayagusavye ntubuzi ico bashaka gukora Butoyi Rodrigue ava mu ntara ya Bujumbura ku mutumba wa Musigati neza na neza ku Gitwe yagize ati nkurikizi kudatanga amakuru nuko umuntu adashobora kumenya uko abandi babayeho canke urugero bageze ko mu iterambere ati bihama bigaheza bigatuma adahindura uko akora ati kandi n'igihugu kirahahombera cane ati bigatuma kitamenya ibibazo bimwe bibakiye igihugu na bene igihugu Ingrid Muco w'Imana ava mu ntara ya Butanyerera muri commune Matongo yagize ati fatiye ku kiyago ca Gakima na Kanyenyeri inyifato yo kudatanga amakuru si inyifato yari kwiye ku murongozi ati kuko iyo amakuru atohojwe neza kandi yizewe ashikirijwe ivyo birashobora gutanga ituze mu bantu bigatuma uruhagarara ndetse n'ibihuha bigabanuka gutyo abantu bakareka gucanamwo kuri ibi canke biriya ati vyongeye Gakima arakwiye kumenya ko ahari hari abandi kandi ko atawuhoraho yabaye ati vyiza rero iyo kebuka akareka gufata nabi abamugana ati kuko bashobora kuzobakenera mu nyuma gutyo nabo bakamwirengagiza Reka intererano z'uno musi tuzirangirize kuri Claude Ndacayisaba ava imuhanga mu ntara ya Butanyerera ariko ubu akaba twumviriza ha mu gisagara ca Bujumbura yagize ati kunyifato yo kureka gutanga amakuru kwa Gakima ariko ashaka gutuma hatamenyekana ukuri nyako atari iyo nyifato ntibereye ku murongozi nka Gakima ati yarakwiye gutanga amakuru kugira ibizeze bihere kuri bamwe n'abandi ati kuko umurongozi ategerezwa kubera akarorero abandi ati rero twereka kubika mu nda nyabuna tukagaragaza ukuri ati kugira abantu ntitumaranire mu bipfungu ati kandi hari abo bitahura hame ibintu bikaja mu buryo reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha ubu naho ni wa mwanya twasomera akabazo ku gice muhejeje gukurikira akabazo nakagakurikira
muhejeje kumviriza ikiyago ca Igoro na Queen mbega nikihe cigwa mukuyemwo ndasubiramwo muhejeje kumviriza ikiyago ca Igoro na Queen mbega nikihe cigwa mukuyemwo akabazo murakumvise mukaba mufite ico mushikiriza ni mutwandikire kuri ya nimero mumenyereye ariyo 61 ubusa 913 eka nawe wifuza kwironkera ikino murikira ukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandikire kuri nimero 61 ubusa 913 hamadoze tugushire muri uwo mugwi mushobora kandi no kwandira mudukurikirana ku mbuga zacu arizo Facebook hamwe na YouTube imbere kurangiza reka twibukanye ko cagice c'amajana 942 muri gwa rukurikirana rw'igikino murikira ukuri murakoze naho kundwi zokurikira cari gikino murikira ukuri murikira ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza